Inyuma y'ingingo irekurira abadandaza kwinjiza isukari mu gihugu, igiciro c'isukari carigwije hafi ibice bitatu. Mu kiganiro c'abamenyeshamakuru n'abavugizi b'inzego zitandukanye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji Onesime Niyokuri yarashikirijwe ikibazo kijanye n'iduzwa ry'isukari, nayo umukuru w'igihugu akaba yaraneguye iyo ngingo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji amenyesha yuko leta iherutse gushiraho umugwi uzoshiraho igiciro corohereza bose bivanye n'amikoro y'abanyagihugu. Uwo mugwi uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo nk'uko mwari muhejeje kubishikiriza, igiciro hisunzwe ivyo vyose giheze gishingwe kandi kibe igiciro vy'ukuri kiza gifata gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abenegihugu, kandi kize cisunga utwo turusho twose eka n'utwigoro leta mvyeyi, leta nkozi yama iriko irakora ku musi ku musi. Onesime Niyokuri yongera amenyesha ko igiciro c'isukari kigiye gushirwaho mu kiringo gito. Umugwi waciye ushirwaho kugira ngo wige neza ivyo biharuro vyose. Murazi yuko kwegeranya novuga ibintu bitandukanye vyofatirwako bisaba gushishoza neza kugira ngo vy'ukuri igiciro kizoza gishinzwe kize atari igiciro gica gisubirwamwo ubwo nyene, ariko kibe ari igiciro kiza cafashwe neza kandi caharuwe neza kugira ngo ico giciro kizoshingwa kiba ari igiciro kiza vy'ukuri kije kuramira abenegihugu. Tubibutse ko ihinguriro Sosumo ryadugije igiciro c'isukari kw'igenekerezo rya 14 Nyakanga kiva ku mafaranga 3,200 ku kiro kija ku mafaranga 8,000 ku kiro.